jewe ndi jewe man. Je ndi jewe kandi ukuboko kwiwanje naho kwagiye. Ikibazo c'amatiku rero. Iri ndagisobanura ikibazo c'amatiku. Gusa ucumve nuciteho. Kivuga ukuwunya. Joachim ishusho y'umukobwa warayikoze. Ariko ntabwo vyakomeje neza. Abona uyu munsi bashi bayihinduriramwo direct yani nguko ngiye baca bayita ibanga ryanje. Sije? Hama ijoro ryo kuwa gatandatu. Naho nyine bya bintu byawe nko mu ishusho y'umukobwa. Mbega nabo bantu wagiye ukora nabo nibo bagoye canke ni Joachim afise ukuntu agoyemwo abantu batobasha gutahura. Gute man. Jewe singoye kuko filime narayibahaye. Maze kuyibaha turavanako. Niro tumaze kuvanako bashobora kugira ivyo bashatse bivanye n'ivyo biyumvira biri muri bo. Umuntu bwa icambere aremwe mu bwizigirwa. Ico ni cambere. Ikindi naco umuntu arimwe mu buhemu. Afite ivyo byose nivyo bivuga umuntu ndiko ndakubwira. Ubwizigirwa, ubuhemu, ica gatatu umuntu novuga gute kashe. Afite ivyo bibiri birimo vyose. Kuko ubwizigirwa birimo urukundo. Urabona? Birimo nyine birimo ibintu byinshi vyiza. Iyo uri umuntu w'umwizigirwa uburememwo vyose vyiza. Iyo uri umuhemu uburemwemwo vyinshi byose bibi. Ivyo vyose rero bisanzwe biri mu muntu. Ivyo byose biri mu muntu. Niyo gituma ndakubwira ngo umuntu ni munini cyane. Kunzo Senga Media kanize ko meze neza cyane. Je ndameze neza sana. Ari yacigiye imyaka 7. Yani imyaka 7 ndiko shingira mu minsi 3 nari maze jitse nyine tavugana. Koko nyine kumara iminsi 3 yonyine ntababona babisa nka umengo yari imyaka myinshi kabisa ubwo ndabagombiriye. So kujyama n'ibya twese kuramukana bwabona ubw'Imana kurabwa bwabona ubw'Imana rero uyu munsi twicaranye hamwe n'umudirector wo kugwego umwanditsi ukugwego ari muri top 3 cyangwa top 5. Reka dushinye kuri top 3. Niko tumerewe Joachim umeze neza muta? Safi bro. Reka niratire kuanza kuhamagara kuba ndiko nakorera kiganiro nawe uzumve ko ari by'amateka cyane. Ndishimye kuba ndiko ndakorana nawe. Ndishimye kuba ndiko ndakorana nawe. Okay. Nabyumviye. So by the way, reka nize kumeze neza n'imirimo ya buri munsi nyene yuko byose nyene bimeze neza. Man bon. Shatari gihindutse no kwindashima Imana. All right. So nyene kenshi abantu benshi nko muri major barabasha kubona gisa mu movies kwa first of all reka mbakwana mvuge ni kubera iki mbere kubanza kwana kwirakura mu zakozi basenga media kubera iki biba byafasha igihe gitoya kandi kitari igihe kinini ya kugira ngo mubashe kurekura season ya 2 inkuru mubabaro kandi abantu bari barayakiriye fresh. Bo biravana n'imyiteguro y'abantu kwanza kuko twebwe ntitwihutira kurekura ahubwo twihutira kuba kwiyumvira ese tugomba turekura iki ikimeze gute ese kimwe twakirekura kizokwakirwa gute mu bantu. Rero twebwe ntitwihuta kurekura ahubwo twihuta kwiyumvira hanyuma tugakora ico tugomba turekure. So by the way kazi rero muri Senga Media uramutse bakunze Senga Media. Okay murakoze cyane hanyuma bakunze muri Senga Media nabaramukije cyane. Nahejeje bagumbire bazi system nyere. Nzoba nigumbiye bro. So by the way Joachim uyu munsi turi muri major neza na neza rero kugira ngo ubashe gutango yani kugira ngo ubashe kuba uriwe today nko kubona umuntu ashobora kuvuga ati rero ni uko arantu nigeze guca ndavuga ati ngo Joachim kugira ngo ubashe kwicarana nawe wenyine nga ngo udafise kwanza ijya 20 igugwa 80,000 ngo nta kintu kimwe mushobora kuganira nawe bisigura ati Joachim ashobora kuba aziyemvye cyane kugira ngo ubashe kumukuyane gukora filme y'ugwego ruri hejuru kugira ngo ubashe gukora na filme n'umuntu ngo bisaba kwanza ube witeguye yani kimaongezi kipesa yani wikwije bimwe by'ugwego ruri hejuru. So byatanguriye rero kugira ngo Joachim kugira ngo uyu munsi kugira ngo abashe gukorana filme n'umuntu yobaza kwanza kwitegura bihagije urugendo rwawe kugira ngo ubashe kumva yuko ukomeye cyangwa ukwikomeza kwawe byavuye kuki cyangwa byahereye hehe. Bon iyo uri kuravuga ngo gukorana umuntu bikomeye bihagije kwitegura sindikunda gutahura. Reka ndagisobanure neza. Joachim Jeffs amafaranga 500 ndashaka nkorere filme full movie. Ego
na gato kuvuga ati je mfise amafaranga miliyoni 2.5 ndashaka nkorera full movie hagati y'abo bantu babiri wo kwakira nde? Oya ni ega ni 100 ndayikora. Filme 100 full movie ndayikora. Ariko babivana na film ushaka. Ega filme ziri kategori man. Exactly. Tugiye dushingiye kuri kategori rero nico kintu cyaki rero cyagisaba rero umuntu kugira ngo aze gukorera na Joachim agomba kuba maze kuba kuri okay, ni kategori basi yahe umuntu abagomba gukorana na filme na wewe agomba kuba arimo. Afete biravana na film ushaka. Kuko nk'ubu unye uvuze uko onye je ndakora na filme jewe. Ndashobora no kwikora miliyoni 5 canke 3 canke 2 bitewe na film ushaka. Rero muri ico gihe turicara tukaganira nkakubaza film ushaka ugwegiriko hanyuma nkagucira sero na film ushaka. Okay. Yego. So nk'umwanditsi rero je nsanzwe mfana. Dushingiye yuko bivana na film umuntu abasanzwe ashaka. Ubwo rero wowe ntabwo ukora za film ubusanzwe ushaka. Ahubwo ukora film umukiya wawe abakeneye. Bisigura ati rero ni nubwo rero bari film nzi neza ati rero nakupateza ndagojana n'amafaranga hama deno ukore film iciriritse imwe vy'ugwego ruri hejuru akini wende uyi direct uba witeguye kwikora nubwo yoba iri isanzwe cyane. Oya. Aho film nakora. Niyo mpamvu rero kategori yahe rero abantu yani kategori yahe wowe ukeneye yuko ubasha gura n'abantu ukorera film. Afete muta. Urazi ndakubwire filme bo jewe ndumwanditsi. Jewe ndumwanditsi kandi jewe nicaye ngo nandike birantwara igihe bintwara igihe kinini. Mvuze rero ngo ndakubwire kategori mba nibeshe kukuza kuza jewe simba nzi film ushaka ko ndagukorera. Yajenza gukora rero filme sero na film ushaka ni mumbwira ati Joachim jewe nshaka filme zuko. Hanyuma ugacuma igicapo ushaka. Maze kumenya igicapo nivyo biza kumpa mahera jewe nza kuyikorera. Ariko nk'ubunye sinashaka kukubwira ngo filme iyo filme nzoyikora ngo nzoyikorera mahera ya ntaramenya kwanza w'igicapo ushaka. Nico gituma wambajije ati navuye he buje sinzimvye cyane nkuko wabivuze. Sinzimvye cyane. Wese je nabivuze abantu babivuga ku buryo bumva kugira ngo bagutumbire agwa ati mbegani urafise nimero za Joachim enda nkazimwe aca ndazimurungikiye maze kuzimurungikiye umaze kumwandikiye ngo shawapi kwere bambye ngo arazinze bimwe vy'ugwego ruri hejuru umva yani ndashari kunditegura kwa kugira ngo mbashe kugenda guhura nawe kandi ntabwo ari sevembi abo nabansi banje bro je numva ko atari sevembi oyo gusa nk'ubu urazi gituma none nk'ubu unyu umuntu aje kumikiraka agacaca kuri wewe aho kumubwira aho kumurungika kugira ngo tuvugane ugacumuca intege wumva uri kurakiza nde muri twebwe babiri. No nyene umva ni wabasanzwe urabona kuko abantu uzinanye nabo n'abantu je zinanye nabo si bose urabona arakuntu ushobora kufisa umuntu wowe uzinanye nawe anzi cyangwa je umuntu uzinanye nawe agukeneye ariko wowe yani atakuniye gushikiye umva jaba yansabye nimero nkazimuhereza amagaca avuga ati rero nti yani mwandikire rero Joachim maze kwanira gocoboda waramwandikiye Joachim ngo wapi ngo barambariye yuko azinze cyariko ndipanga neza kugira ngo ibaze rero abo ba afete ukuri yemeye ukuri bamubwiye ariko kuri kwanje jewe ntarakumva none nk'ubu usanga bamubeshe nawe usanga rabo nankiye gukorera bagaca mu kintege bashaka badashaka iterambere giwanje nivyo birashoboka aho rero tugiri kuri ico kintu rero nti umuntu we yumvishije ijambo umuntu wumvike umuntu umuntu ni munini bro dushingiye yani nka gatoya kukuntu muri ubwo bunini uwumva kuko niba umaze kubikrasa ko umuntu ari munini ya wende ushobora kuba ufise yo gatoya ubukeka yuko umuntu umufatamo jewe umuntu ndamufata mu buryo bwinshi jewe ndamufata mu buryo bwinshi reka dufate butanu yani muri ubwo bwinshi dufatemwe butanu bo umuntu cyambere aremye mu bwizigirwa urumva umuntu bwa icambere aremwe mu bwizigirwa ico ni cambere ikindi naco umuntu aremwe mu buhemu afite ivyo byose nivyo bivuga umuntu ndiko ndakubwira bwizigirwa ubuhemu ica gatatu umuntu nuvuga gute kashe afite ivyo bibiri birimo vyose kuko ubwizigirwa birimo urukundo urabona birimwo nyine birimo ibintu byinshi vyiza iyo uri umuntu w'umwizigirwa uburememwo vyose vyiza iyo uri umuhemu uburemwemwo byinshi byose bibi ivyo byose rero biba bisanzwe biri mu muntu
ivyo byose biri mu muntu. Niyo gituma ndakubwira ngo umuntu ni munini cyane. Umuntu ni munini kuko afete umuntu ni Imana yaramuyobeye. Kuburyo Imana wenyine yicuza impamvu yaremye umuntu kubera iki namuremye ni Imana. Iri kiribaza kubera iki naremye umuntu. Gusigura umuntu yaje akora ibintu bitandukanye by'Imana atekereje ko yokora. Afete umuntu jewe ndiko ndamukubwira bro. Uyu munsi je ntumbona. Jewe ukunze urashobora kuba atariko ndi. Ukunziga wewe. Wewe ukunzi. Birashoboka ko jewe atariko ndi. Wenda ko usanga ndanakuza ukuntu unyigaragariza ariko usanga atari ubusanzwe uriwe. Ariko kandi undi muntu ugasanga nzi ukundi kuntu. Niyo gituma ndakubwira ati umuntu ni munini. Umuntu kugira ngo umudondore ucumudondora muri bibiri nyene birimo vyose. So Joachim ubukeka rero kubera iki ni umuntu aba agomba kwigaragaza ugutandukanye n'abantu batandukanye agenda ahura nabo. Afete ujya togira ishishumwe nko ubona kubwira ati genda kuzi yuko yani uri kind urabona urumva hama wundi agacavuga ati yani ujya mutipe yuzuye inzigo wundi mugacavuga ati yani ujya mutipe yani ugasanga turi abantu nka 10 ariko tuko tuna describe one people yani incuro yani mu buryo 10 butandukanye ubukika yuko bishobora kuba biva kuki kugira ngo ibandi uko ndabikoze bya uri umwanditsi kandi ubasha gutekereza ubwonko bw'abantu barenga nka 10 uri uza gukoresha muri filme yawe uba ukeka ni biva kuki rero kugira ngo umuntu abashe kwigaburamo incuro 10 ku bantu 10 batandukanye kubera ko ni kwabari uko bakwiyumvira wewe uko bagufata ni kuburi kuko ujya vuga ngo ufise umutima mubi nuko wigeze kumwereka ujya rero arakubwira ko ufise umutima mubi kandi aza kugufata nyine uko nyene nujya avuga ko ufise umutima mwiza no kuvuga ngo niko yakubonye no kuvuga ngo uko abantu bakuvuga ni kuri ni kubu afete ni kuburi nimba bose bavuga ko wera ufise umutima mwiza uko nyene ni kuri uko abantu bakuvuga ni kuvuga ngo umuntu arica abantu bamubonamwo icyo abantu bamubonamwo ni cyari umuntu aba icyo abantu bamubonamwo no kuvuga ngo uko abantu bakubona wewe ni kuri kuko nta muntu numwe avuga icyo atarabona kandi yakibonye muri wewe so Joachim niki kintu uba warahuye naco yani muri runo rugendo rwawe rw'amafilme kikubera kibi ku buryo uvuga nti kino kintu kimaye isomo ku buryo ntazosubira kandi gukora same mistake kugira ngo nzosubire kandi gura n'icago nk'iki ikintu kibo warigeze guhura nabo kyakubabaza bimwe by'ugwego ruri hejuru muri filme yani mu rugendo basi mu buzima bwawe bwose kuva uvuka gushika today abwa misi yose nubu kikimbabaza yakira hari niba atari banga twokimenya yego bo gusa nyine nagikoze ndi umwana muto cyane n'umwana muto afete bo mugabo rero sino bo nico kintu nibumva nico cyambere mu buzima nakoze ngira mbo ndiko ndakikubwira uza kubona umenga nyene nico kagombye kumbabaza ariko nyene ndacacibaza ko ico gihe nari umwana muto ndi umwana muto birashika papa na mama barashwana bamaze gushwana rero papa aramukubita akubita mama maze kumukubita mama caragenda aricurikira hana ari kararira je ko yakona ari umwana muto sinari nzi bija mbere naratoye inkoni ngoma nkubita mama kujya ari kararira rero aho kunkankamira ngo agire mama caranyiyegereza aramfumbatira gumarirana nanje wafashe inkoni ndakubita mama agakoni gato kujya nyine kabandi ndiko ndafyina mugabo nyine urabona neza ko yararangije kumukubita urabona neza ko mugabo nubwo nari umwana muto ariko ndabikora muri brage mama yarababaye yari mu gahinda yari mu mubabare rero kujya nca ndibaza rero kubera iki mama atanshwaniye canke ngo nkubite ngo ntere nagace agira kajya gakonero nakubise mama niko niyumviye kubera iki naje kumushima mu nkovu kandi nari nkiri muto mugabo nyene haraza kugera igihe nyene nkiyumvira eske kwera iki nabikoze ubundi byo nta bindi bintu niyumvira ngo bimbabaze atari ivyo nta bindi jewe wow so by the way inyuma y'ico kintu rero papa wakubita mama wawe uyu munsi rero Joachim kirongeye kandi kirabaye papa wawe akubise mama wawe aya nivyo naba oya birabaye rero ivyo rero binabaye ariho ndi
ego yani umeenda msembelea Mary unaona unaenda kuwatembelea nyine nk'ibisanzwe utushika bari mu bibazo bya danger nyine gusanga papa wawe aca mwataka mama waramukubise nyine aramukubise uramubangurukana je aragusunika yari abora kandi aramukubise woco koriki man Jesse Brage je ndakunda Mary bro ndakunda Mary woco koriki ngaho ndabangurukanye papa aragufasha gusunika ku muryango uragarutse kandi urabangurukana je arasubiye ku muryango aciye afata nimbuga itakwazagiye kumuca bitaba mama wawe urumva rikararengera sana uwo mukubita nawe kogwa navyo novuga muga muri ako kanya ndazi bo ni abura action yoba action yoba bro yoba biramuze bishitse ugasanga rero ukubise papa wawe abantu batangiye kugufata bavuga ati nyine ujya mwantanderagira yakubise papa wiwe wo ngaho nawe ukwitwara gute mu kibano ariko sinigeze mvuga ko no mukubita yani dufate yuko acubukubita birashitse bo bishitse nawe nyene nk'ingu yo bagomba gukubita mama kandi kugira ngo bishike ndamukubite jewe ndamukubita kugira ngo nkize mama rero bishitse tukagwa bose n'umukubita ndabizi ariko ijambo ry'Imana riravuga ati ngo hana mwubaye abavyeyi bane mwabamugwane kubita kuko n'ikindi kintu mwabamugwane hako ngawuzo ubu mwubahutse ariko kugwana siguye ko nca ndamunesha oya ariko niso kugwana kane umwana abagomba guturira sawa papa nkubita wocu mukubita sema yuko nama nkubitane nama why not is your dad si papa wawe none ni papa ariko urumva igikorwa arimo ego uri kuracyumva abahungu bose ni bamwe kweri abahungu bose ndibaza bose ni bamwe by the way tugiye kwijoro ryo kuwa gatandatu rero oya reka kumbaza iyo filime yaraheze ego oya mbaza ku nkuru y'umubabaro oya kino nyani cingenzi cyane kwanza yani kino ni cingenzi nkuru y'umubabaro turayiza ko of course nyene nk'ibisanzwe ijoro ryo kuwa gatandatu impamvu ndakikubajije ni kubera iki ko kumengo film ukuntu imeze ni wowe wayanditse yani ukanayi directing right ego so kubera kino ne muri festival wayitwaye yani ibiri yani bimeze nk'ibitandukanye nk'uko ngene bisanzwe biri muri filme mu ikina kumbera cyitse muri festival je ntavyonzi je ntavyonzi kandi filme ari gwawe ijya filme si gwanje ariko ni uri umwanditsi wayo ijya filme yaraguzwe none bisigura trillion yani uyu umuntu afite amafaranga afite uburenganzira bwo kugura n'umuntu ntundi afise amafilme ngaha musi y'imeza yani bisigura trillion ubwo filme wo directing igahera yose bafise uburenganzira bwo kuvuga ati ni yani director yani tugiye gushira ko naka kandi atari we yarahari gihe cyatere kubera amafaranga ni uburenganzira bwabo bro aha mugani mu gihugu cyacu cyane ninzi ngo tugiye kuzotera imbere nk'ahantu afite nk'ahantu filime ziteye imbere dafise uburenganzira bwo kubitwarira kuko muri contre ivyo vyarimo ko ari je nayanditse kuko nubwo bagenda kubihindura hariya muri script ntibihinduka kuko navyanditsemo muri script natanze urabona rero ivyo onye nuko nyine turi ngaha mu gihugu cyacu ntibiratera imbere kandi twakira ivyo turimo nibyo twakira tukabishima uko twiteze ko ejo canke hirya ejo bizogenda neza Chaki none nk'ubu onya n'amafaranga ngahe ari ku isi ukeka yuko yokugura ku buryo utobasha kwitekereza ikintu ukeneye ugakoresha uje nkeneye yongura ego amahera yongura ego yogura jewe ego kugura jewe ego kuko urumva yani kuko nimba umuntu ashobora gufata ubwonko bwawe kuko ubwonko buri mu kintu kimwe kigize umubiri ni nk'umubiri wose kuko kenshi umuntu ngo ubwonko bumaze kugira ikibazo mu mutwe iyo umuntu atagize kujya kuboro byazita ngo gusara bishobora kumuvamo yani akaba akaja no muri koma ko byose biva mu mutwe none nk'uko ubona umuntu filime ubafashe uyanditse ngaro ndiko ndafaza yawe ko n'uwo mu journaliste izo yani narigeze kubikora mwo kera imbabazi imbaraga umuntu abakoresha amajoro umuntu abakoresha ugasanga uraryama uravyutse mwijoro wibuse nka script kubusazi uravyutse ushifata kwazo kandika hama bigaca bishika igikorwa cawe kuko bakiguze bigaca citirirwa uwunde mo ukeko ko ari amafaranga ngana gute yo kugura bro ibyo si rya mbere bibaye ivyo byabaye ariko nibiziguye ko je banguze kuko uhinduye kiriya n'ubuhinduye mu mutwe wanje bayibona uhinduye kiriya kintu n'ubuhinduye mu mutwe bayibona afete bahinduye cyamvuye ni nka copy shinge ukuntu ari nziza
iramutse itwaye siumva yuko wenda wavuze ko ukunda mama wawe cyane wenda ugomba kuba ufise n'inzozi ukene kuzokorera mama wawe ibintu bikomeye ugaca usanga igihe filime ahantu ishitse haciyaza ibiraka vya danger ujya muntu yayitiriye afeti baraza kubona murize baraza kubona ukuboko bro nubwo bogenda ujya muntu yayitiriye bakamuha ico kiraka araza gukora ibyo jewe ntakoze baya bati none filime twabonye kumenga itandukanye cyane niyi baduhaye uyu muntu niwe yanditse iyi filime koko cyane mwadutubure urumva kuko mind iri muri jewe urabona sige yonyine uri kuravuga filime ishusho y'umukobwa nije nayanditse nije nayanditse yo kwa Dani ariko uyu munsi bahinduye amatitre yose y'uwanje bayitwaye muri Fetigabe yitwa ibanga ryanje ivyo byose nyine ndabibona tu nka powesha gusa nyene nikiri muri jewe nikimva mu bro kuko nubwo yo pasi rya filime bondondera ya bondondera je ntabwo bamfise man ibikorwa by'iwanje bara ego sinzi ko ari inzigo sinzi impamvu babikora sinzi impamvu ariko jewe ndi jewe man je ndi jewe kandi ukuboko kwiwanje naho kwagiye ikibazo c'amatiku rero iri ndagisobanura ikibazo c'amatiku gusa ucumve nuciteho kivuga ukuwunya Joachim ishusho y'umukobwa warayikoze ariko ntabwo vyakomeje neza abone uyu munsi bace bayihinduriramwo direct yani nguko ngiuko baca bayita ibanga ryanje sije hama ijoro ryo kuwa gatandatu naho nyine bya bintu byabaye nko mu ishusho y'umukobwa mbega nabo bantu wagiye ukora nabo nibo bagoye canke ni Joachim afise ukuntu agoyemwo abantu batobasha gutahura gute man jewe singoye kuko filime narayibahaye maze kuyibaha turavanako niro tumaze kuvanako bashobora kugira ivyo bashatse bivanye n'ivyo biyumvira biri muri bo erego abantu nakubwiye ko tutameze kumwe sasa rero je bitaho munyarusa ndiko ndabitahura abantu ngo bameze kumwe sasa rero aha anya jemo nashingira kuri media cyane kuko bino bimedia bifise uburenganzira bwo kwica umuntu bagapfa canke bubikanakiza abantu so ubwo rero ni ku bantu basanzwe bazi rero yuko Joachim yukoranye nawe ibikorwa muganira neza ariko amaze kubona ibikorwa biko biragenda neza acashaka kuguhindurira ko amasezerano ubabwiye iki no jewe none afete brother yarumva ngarashaka kubivuga Steve ku mutima kugira ngo bajya abantu kuko kuri bafise nukuri banaka bababwiye jewe icambere cyonyene sinshobora gukora filme tutumvikanye bien kandi tumaze kumvikana sinshobora gukora filme utampaye avance ico cyo ndakikubwiye nukuvuga ngo bishitse nkaguruka jewe nkaza kuri tele nuko tuba twahejeje nukuvuga ngo ushatse kubandanya naho ivya kabiri bumva ni negotiation yindi turanegosya kandi mu kunegosya bamwe kumvikana cyangwa kutumvikana hari igihe par exemple mba nagukoreye nka episode 10 ugaca ushaka 20 ugaca ushaka kubera ko twakoranye cyambere umpa mahera yaziye episode 10 kandi ushaka 20 none wumva ngaho onye tunaniranywe nije ndi mwikosa abagomwa abantu muko murabyumva rero nyene ubwo nyene abariko barabyumva ko barabyumva ndabizi barakubona no kuri caption kuri status link yani baza kugira amatsiko yo gushaka kubimenya kubera ko gitse n'amakuru baba basinzwe afise niyo banaka babariye by the way inkuru y'umubabaro rero ndakine umbwira umukinyi kwa mbere kwanza office akugora cyane muri tournage bani urazi gituma kuko sha abo bantu ntibabura urazi ndakwerekeje ukuntu umeze abapeti bose jewe dukorana abahungu n'abakobwa arabagiye batuvamwo Wabibona arabagiye batuvamwo ariko jewe kugira ngo tutangure nubwo ubabaza jewe natanguye kubashira muri sare umunsi wa mbere duhura narabahamagaye bose bajya bakani bajya ba Angeli ba Brighton ba Keve bose nasanze bakina sinobesha nasanze bakina filme ariko ndababwira ati ingo duhindure filme basi yego murabizi mugabo duhindure gato tukora ibintu twisangije twebwe ayibona jewe kenshi uzorabe ukwandika kwiwanje abapeti nabatoje ico bita romantique cyane jewe no kwandika kwiwanje urabona neza ko ukuboko kwibaza kuri romantique na action kenshi usanga ishingiye kuri romantique
tugira aho nyene kuri iyo abakinyi reka tugane kuri Khan gato wamusanze ari Khan canke iyo Khan umaze kumuforma kuba romantique niyo iyo zina yaciye ari Clay no afete akenshi bajya abakinyi benshi jewe nije nabahaye amazina nije nabahaye amazina benshi kuko jewe maze kwasha muri sare nkababwira ati dukore ndibuka ko naciye nandika filme twakoze ko repetition amezi 4 turi muri repetition gusa turiko turakora iyo filme twako turakora yitwa impuzu y'ugwego impuzu y'ugwego yari filme nanditse nibaza ku mpuzu ndiko ndabona ukuntu afete nariyumviye uko ndiko ndaraba ukuntu umuntu asigaye ahabwa ijambo bivanye nuko yambaye nukuvuga ngo akantu nukuvuga nibaha agaciro ijambo umuntu avuga ahubwo baha ijambo umuntu bivanye n'ukuntu yambaye ati none impuzu niki ugiye no kuraba ugiye no gusaba akazi kugira ngo baguha akazi ntibaraba wewe canke ikikurimwo baraba ukuntu uje wambaye urabona ndicara ndanariza ivyo bintu cyangwa atireka nkuri impuzu y'ugwego byo byarigeze kukubako kugira ngo ugire iyo inspiration canke arande hano wari wayibona afete jewe kugira ngo nkore filme sukumbako ahubwo hari n'ivyo mbona mu bandi hari n'ivyo mbona mu bantu kandi ivyo bibaho ndiko ndabigusigurira kundazi ko bizi ntubimbaze ko byinshi rero bajya abana umbagije ngo ninde azi gukina cyane oya apana azi gukina cyane umuntu angora ababizi arakina ariko kuvurugana mu tournage yano bati uri number 1 kwe ntano abwo jewe abava hanze nibo bangora cyane ubundi bwo nara bameze uko bameze uko bose vraiment sinidoga so urabona kuri Senga Media yani ni first time dukorana iganiro naho so nk'inkuru mubabaro sezo ya kabiri igiye kugira bisubira tubakuzi Senga Media sezo ya mbere iko nyene kuri Media ngisanzwe murayisanga ko inkuru y'umubabaro mushikiza ryari na ryari bo filme inkuru y'umubabaro tuyishikiriza kwanza ni nk'unye episode ya mbere izo bigiye korendi kwa mbere izo bigiye korendi nukuvuga ngo ku munsi wa kane ejo ndashira ko coming soon land episode ya mbere izo biguyeko wakoze Senga Media duhurire rero kuri Media nk'ibisanzwe kugira ngo yani nkuri mu baro season ya kabiri tuyirabe abwega dugushimiye sana nyakubawa Joachim merci beaucoup ndababwira ko inkuru y'umubabaro ije mu yindi image cyane gose ibo by'amanaci yani araka video nabonye yani mwasoye umukobwa ariko aririmba ujya kasan kasanse anko byari nakigi hajya bora ni zinde ni ubusanzwe uzandika bashuzi baforomamo canke script mba ndayifise mba ndayifise nkamwe kukuntu ayiviva ya Kasam naci ya Kasam ko ni film ya Ritik Roshan kugira ngo ujya muri rimvyi abashe kuyimenya ni wari usanzwe izure myigisha cyangwa wamurungisa agende kumva lyrics amaden ayifata no afite ujya mukobwa nawe asanzwe azi ibintu by'abahindi cyane arabikunda gose afite jewe nari nabishizemwo ngiye kubimuha nsanga arabizi nsanga arabizi numva byaciye binyorohera byaciye vyoroha sana so by the way ijambo ryubaka ubuzima bw'abantu hanyuma turangizigana cyacu hanyuma ijambo ryubaka ubuzima bw'abantu nico nkunda kuvuga ndabasaba gutsindwa niyo niyo teoreme ngirako gutsindwa no kuvuga ngo jewe mu buzima intsinzi namangwa nkora ibishoboka byose kugira ngo itsinde gutsindwa jewe no tsindwa ibice 99 kwijana ariko simanika amaboko nkaguma mfocusinga shaka umvuge shaka kugira iki ijya percentage imwe ndayibyaza umusaruro rero ico no basaba ntimukemere kumanika amaboko n'inyuma ya zire Imana irakora inyuma ya zero Imana irakora rero ntumanika amaboko gihema kora focus ku kazi uri kurakora hanyuma ndabasabe muje gukora subscribe kuri Media TV nimwibagire no kuri Senga Media ego murakoze cyane reka tugushimiye sana Joachim wakoze ku mwanya wawe
merci beaucoup. So kuryama ni bya twese, kuramukana wewe kwera bwa buntu bw'Imana, kwera bwa buntu bw'Imana nyene. Kiganiro twagitanguye neza kandi twaye nk'umuprofessionnel, ni mu nkomera mashi. Ciao ciao.